twaravyiyumviriye gushiraho ishure ko tworonka ishure y'imyuga na cane cane imyuga itunze abenegihugu bo muri kano karere. Turafise amashure menshi ari hano muri kano karere mugabo yigisha inyigisho rusange zimwe bita enseignement general, ariko nta mashure y'imyuga dufise ashobora kwigisha abantu imyuga ibeshejeho abantu benshi. Dufatiye ku burimyi n'ubworozi, nico gituma twiyumviye yuko twoshiraho ikigo, ishure yigisha ibijanye n'uburimyi n'ubworozi bwa kijambere, gukingira ibidukikije, igisata c'amahoteli n'ingenzi, igisata cigisha ubuhinga bujanye no gutegura ivy'isuku, hanyuma n'ibindi bisata bishobora gufasha abenegihugu. Niho rero twaca twandika uwo mugambi neza, turafise igitabo, hanyuma rero dutangura kwiga ukuntu woja mu ngiro. Nico gituma igikorwa aho kigeze mubona ukuntu kimeze kandi gishimishije. Abantu barabishimye cyane, kandi ni muri wa mugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu wo w'uburimyi n'ubworozi bwa kijambere. Bizoheza rero bifashe kano karere, murabona yuko abantu batarijukira kurima kijambere, korora kijambere, kiretse bamwe bamwe muraza kubona hamwe hamwe aho batanguye kwitangura, mugabo naho nyene bisaba yuko haboneka abantu babaherekeza bafise ubwo bumenyi. Hamwe rero n'abazo baba barize ngaha bagasohoka ngaha bavuye mu mihinga itandukanye, nabo bazoca bagenda bigisha bene gihugu kurima neza no korora hamwe no guhingura umwimbu uvuye mu vyo barimye. Kogwa ntibirarangira, ariko twovuga ko tugeze ku bice 80%. Ariko uko biboneka ibisigaye ivyo bice 20% bisigaye bisaba inguvu nyinshi cyane. Murabona yuko inyubako zitarahera, haracasigaye ibikorwa bitwara nk'imiliyoni 100, hagati y'imiliyoni 100 n'120 turavye ivyigwa abahinga bakurikirana izi nyubako baduhaye. Hanyuma harasigaye ni bijanye na ekipema, ibikoresho vyo mu mashuri navyo nyene turafise urutonde rwavyo. Hanyuma rero n'ivyo abigisha turashimira n'umukuru w'igihugu, murabona yuko leta iheruka kutuzanira amatara, cari ikintu gikomeye cyane. Ishuri ntiyaye gushobora gutangura ata matara ahari, kuko imyuga irasaba umuyaga nkuba, bijanye na laboratoire informatique n'ibindi. None ivyo vyaramaze kuboneka, murabona amatara ngaha. Hasigaye rero ivyo bijanye n'ibikoresho no guheraheza izi nyubako. Tumaze kuba dufise inyubako zishobora gufasha ibisata 3 kuri 6 bitegekanijwe. Ni ukuvuga ishuri itanguye mu mwaka uza tuzoca twihutira kurondera uburyo bwo kurondera izindi nyubako kugira ngo dukwize ivyo bisata 6 vyose. Hanyuma ivyo bisata 6 niyo vyamara kuba bikomeye bikora, ata kibazo dufise, tuzoheza tuce twubaka kaminuza kugira ngo abana bazoba bahereje ngaha bashobe kuronka iyo ngururizo. Kuko ngaha byose birakwiye, murabona ibarabara ryiza rirahashika, murabona hari amazi, hari amatara, hari abene gihugu benshi, hegereye imigwa mikuru, hari hafi ya Makamba na Bururi. Kuvuga yuko ibarabara rya kaburimbo biri ku biro metero 15 mwabonye rija ibujumbura, Gitega, Rumonge n'ahandi. Uburyo bwo kwiyunguruza buroroshe, nico gituma muri kazoza turonse ikibanza cagutse tuzoheza duce twubaka kaminuza y'imyuga izotanga ibisata bishobora kungururizwamwo abanyeshuri bazobasohotse bava muri no shuri. Akamo tugatera ubwa mbere nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaraje ngaha gutanguza bino bikorwa, araza no ku nshuro ya kabiri hageze gusakara. None rero muri ibikorwa vy'insozero biboneka ko bisaba inguvu, turasaba yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu ibijanye n'ishuri yo bifata mu minwe kugira ngo mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2024 2025 mwaka uza ishuri ishobore gutangura ifise ivyangombwa. Aho dusaba ivyo bikoresho guheraheza ishuri, tugasaba ibikoresho vyo mu buraro n'ivyo mu mashuri, hari ivyo dusanzwe dufise ngaha, tugasaba kandi n'abigisha babishoboye. Hanyuma ishuri itangure, ibindi bikorwa bibandanya ku ma etude bitarahera bizobandanye mugabo ishuri iri kwirakora. Abandi dusaba nabafashije aba imvukira zo muri iyi commune ya Bururi no mu ntara yose, ama association muri iyi commune yafashije nayo mu ntara, n'abari mu mahanga bagiye barafasha, n'abandi bose bashobora kuba bakorera muri ibi bisata by'uburimyi n'ubworozi cyangwa ushigikira amashure n'ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ubushikiranganje bw'inyubako za leta,
ko bofasha kugira ngo iyi shure y'akarorero iherahezwe ironswe ivyangombwa hanyuma itangure kwigisha abana b'igihugu.